Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, ritugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 13 duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'indwi. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo gamburukira abakuru b'intara. Umuntu wese nagamburukire abakuru bamugaba, kuko atabukuru bubaho butavuye ku Mana, kandi uburiho bwose bwashinzwe n'Imana. Nico gituma uwugabagabiye umukuru abagabagabiye icashinzwe n'Imana, kandi ibigaba bizoba byihamagariye gutsindwa n'urubanza. Abatware noneho ntibatera ubwoba uwakoze neza, babutera uwakoze nabi. Mbega ushaka ko umukuru atagutera ubwoba? Kora neza na wewe azogushimira, kuko umukuru ari we wa mukozi w'Imana yashinzwe kukwereka ivyiza. Ariko niwaba ukora nabi, gira ubwoba, kuko umukuru adatwarira inkota ubusa. Niwe wa mukozi w'Imana yashinzwe guhana uwakoze nabi. Nico gituma umuntu akwiye kugamburuka adatumwe n'ubwoba bw'igihano gusa, ariko atumwe kandi n'imvo iva ku mutima. Niho rero mutanga ikori, kuko abakuru baritora ari bo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Nimuhe rero bose ibyo bagenewe. Abagenewe ikori mubahe ikori, abagenewe inyungu mubahe inyungu. Abakwiye gutinywa mubatinye, abakwiye icubahiro mubahe icubahiro. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo gamburukira abakuru b'intara. Iyo bavuze ngo tugamburukira abakuru b'intara, ubwo ntitwovuga ngo ni baburamatari. Iyo bavuze tugamburukira abakuru b'intara, ubwo na perezida n'ukumugamburukira, nyiragasozi n'ukumugamburukira, nyumba kumi n'ukumugamburukira, kubaha abatugaba. Akarongo ka mbere karavuga ngo umuntu wese nagamburukire abakuru bamugaba, kuko atabukuru bubaho butavuye ku Mana, kandi uburiho bwose bwashinzwe n'Imana. Haleluya, amen. Noneho rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu wese nagamburukire abakuru bamugaba. Si kubya bindi rero byo kuvuga ngo abakuru ngo tugamburukire ba buramatari canke ba guverineri, no. Kuva kuri nyumba kumi, kuva mbega uwo ari we wese umwubahe nk'uko afise ikintu ajejwe ku mutumba, kw'ikomine, kw'izone, mu gihugu cyose. Tugamburukire abakuru, kuko baba babayeho batowe n'Imana. Akarongo ka kabiri kavuga ngo nico gituma ugabagabiye umukuru aba agabagabiye icashinzwe n'Imana. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, ngo umuntu agambariye umukuru
ngo aba agambarariye igikoresho cyashizweho n'Imana. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero twubahe abategetsi bacu, kandi ibigaba bizoba byihamagariye gutsindwa n'urubanza. Rero bana b'Imana, usuzuguye nyumba kumi, usuzuguye perezida, usuzuguye buramatari canke se chef de zone n'abandi naho yoba umukuru. Murabona abana b'Imana, nyimba turiko turabona abakuru b'intara, ni kwa kundi no mu migwi tubamwo harimwo abakuru. Naho woba uri muri korari ukagambararira mukuru wa korari, wumve ko wagambarariye ujya mukuru wa korari yashizweho n'Imana. Nyimba hariho umuntu yagize ishirahamwe akavuga ati dushireho ishirahamwe rya twiyungunganye, dutanguze umugambi wo gushora amavokase, wo gushora ibitengese, wo kurangura ibinibi tubigurisha uku n'uku. Ujya nyene mwebwe mwitoreye mukamugira umukuru, canke ujya bitanguje akabaha akazi, mwubahe kuko bijya byose ni imigambi y'Imana. Gatatu aravuga ngo abatware noneho ntibatera ubwoba uwakoze neza, babutera uwakoze nabi. Mbega ushaka ko umukuru atagutera ubwoba? Bana b'Imana, ngo abatware ntibatera ubwoba umuntu akora neza. Kandi abatware nibyo, ntimwaba mubona perezida ingene yama ashimira abanyagihugu bakoze neza, ukabona ariko arahamagara abantu ari kuri podium abaha ubushimwe, kumva ati ishirahamwe runaka ryarakoze neza, nirize turiha agashimwe, ukabona arabahaye ibahasha, ukabona bahaye certificat canke umuntu runaka. Canibuka n'umuhisi perezida wacu Nkurunziza, Imana imuhe kuruhuka amahoro aho ari hose, ingene yahaye agashimwe abuzukuru ba wa mugabo yahora aririmba inanga za maconco. Urumva naho uriya mupapa yarayipfiriye, mugabo kubera ibyiza yakoze byarageze aho biribukwa, ku buryo abuzukuru canke abana biwe aribo batora ku gashimwe. Kubera iki? Kubera hari ikintu yasize yandikishije, hariho abatari barakibonye, mugabo hakaba abandi bakibonye, Imana ikabahishurira ati ujya muntu niwe yasize ibi byose twigira kuyu munsi. Ariko bagaca babaza ngo ushaka ko umukuru atagutera ubwoba? Bana b'Imana, ushaka ko umukuru atagutera ubwoba? Ushaka ko umukuru atagutera ubwoba, gendera mu ngeso nziza, itware neza, ubaha abategetsi. Ntimubizi bana b'Imana ingene hariho abantu ubuhoho byararenze, abantu basigaye baja ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, ku ma TikTok, ku ma Facebook, ukabona bihereje perezida bariko baramutuka, ukabona bihereje umuntu runaka misitanteri se bariko baramutuka. Ariko wowe uri kuratukana, uri umukristo, uri umurokore, ni waba uri umurokore by'ukuri canke uri umukristo by'ukuri, ni wogombye gutuka umutegetsi. Reka dufate ko bajya batukana kuko abana b'Imana mw'iki gihe abantu bacumura mu buryo bwishi, bibaza ngo ntibariko baracumura, kandi bariko baracumura. Kuko ubu abantu baraja ku ma YouTube, ku ma Facebook, bagatuka, bagafata bakandika ngo ngo perezida ngo bamurashe, canke ngo perezida ngo, ugasanga bariko baravuga ibintu bibi ku mutegetsi.
bana b'Imana abantu dukoresha amasoso media canke ugasanga nk'ubu na jewe ndiko ndasoma iyi nkuru nziza kugira abantu babirabe shize ko ikindi kijambo kidahesha icyubahiro Imana kugira ndondere amafaranga yo muri YouTube kugira ndondere abama amasubscribe menshi murantunganye mbara kivuze neza canke nabi canke ama-views menshi. Rero abantu ntidukwiye kurondera amasubscribe mu bintu by'ubujyajya turabakristo canke turabarokore. Raba neza ibyo uri kurakora ko atari ibintu byo kujana mu muriro udahera. Raba neza kuko hari abandi igituma mvuga uko namambona nk'abantu bari mu bihugu byo hanze umuntu araja kuri YouTube canke kuri Facebook ugasanga yahagaze ku isonga ry'inzu canke ahimbye inkoko n'ibiyeri byo muri Australia canke Canada na za Amerika n'ahandi ngo ngurumva ngo president w'u Burundi canke ngo intwaro y'u Burundi ngo banaba ariko acurura abategetsi b'u Burundi kuko azi ko ahari ari kure atoshikirwa. Ariko bana b'Imana suko ari kure oya kuko Imana aho uri hose yohaguhanira kubera watutse president canke nyumba kumi canke mistanteri kubera ko watutse umutegetsi. Rero ni wo kwitwaza ngo aho ndi ngo nta cyoshikira oya ijambo ry'Imana ritubwira twubahe abategetsi kandi nyimba dushaka ko abategetsi badukunda tureke gutukana kuko hari abantu batoja mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi canke mu gihugu cya Kongo canke mu gihugu canke ngaha muri Australia kubera ibibi baba baracumuye baratutse abategetsi canke barakoreye amafuti igihugu. Rero umukozi w'Imana yumva ko ari muri Yezu Kristo by'ukuri umukristo nyamukristo umurokore nyamurokore umumizirima nyimba ari umumizirima umusiramu w'ukuri yubaha abategetsi akubaha ubutegetsi ntabwo atukana canke ngo agabitanye ku bategetsi. Kora neza nawe azogushimira ngo kora neza umutegetsi azogushimira. Ni bya bindi rero namaze no kubisigura usanga umutegetsi ariko arahudushimwe abakoze neza kuko ndino mu nkambi icyo wowe uri cyo cyose uri umuntu watorewe kuyobora abandi. Jewe nabaye mu nkambi mbumukoseye abakoseye haragera igihe bakaduha ibintu by'ubushimwe ewe ndibuka n'igihe bigeze kuduha amafaranga kabisa bari bamenyereye baduha ibintu bimwe kumbure biciriritse. Ndibuka igihe bigeze kuduha ibireta barampa ikireta kiza ndakigurisha amahera menshi. Rero bana b'Imana umutegetsi kuko wakoze neza azoguhemba kandi n'Imana yo mu ijuru izoguhemba kuko Imana niyikoresha umutegetsi kuguha agashimwe canke kuguhemba kandi Imana nayikubikiye ingororano z'ubuzima butazohera. Kane akavuga ngo kuko umukuru ari we wa mukozi w'Imana yashinzwe kukwereka ivyiza ngo kuko ngo umukuru ngo ni umukozi w'Imana yashinzwe kukwereka ivyiza. Haleluya amen. Kukwereka ivyiza abana b'Imana. President umurazi president y'amatora abantu bakaja mu bihugu byo hanze kuko Imana yamukoresheje titora abantu 5 bagende muri Amerika kwiga ubwenge bw'ingene bakora amazi bakora amatara baduza amazi bikagenda neza ibintu nk'ivyo. Ariko ni waba ukora nabi gira ubwoba kuko umukuru adatwarira inkota ubusa. Niwe wa mukozi w'Imana yashinzwe guhana uwakoze nabi. Imana iduhe gutahura cyane, Imana itubabarire cyane, Imana iduhe kwitwara neza. Abana b'Imana mwabyumvise?
jewe burya ahantu nabanje kuhasoma ntangura kwiyumvira ndavuga bwa bundi burya abantu dupfa kurogotwa ku batware Imana ibemerera no kuyica. Bana b'Imana murumva ko umutegetsi ntatwarira inkota ubusa. Umutegetsi ntatwarira inkota ubusa. Rero sinzi abandi nigeze kumva ngo nta butegetsi butica, ariko urumva ubutegetsi bwica abantu baba bariko baragambanira igihugu canke bariko baragirira nabi igihugu. Mugabo hariho abategetsi baba abategetsi bakica barenganije abantu. Uwo muntu rero aba umutegetsi akica arenganije abantu, ahohoteye abantu, uwo nawe Imana biri kumwe. Murazi bya ba Sawuli ingene byagiye bigenda. Murazi Dawudi yari umuntu w'Imana by'ukuri. Dawudi Bibiliya iramwemera rwose kandi natwe turamwemera. Ariko murazi ko yicishije Uriya mw'iyi minsi muri Ekleziya twarazirikanye ingene Dawudi yicishije Uriya amutwariye umugore. Imana yarababaye bana b'Imana bitakirahana Dawudi, umwana yavyaranye na muka Uriya arapfa. Dawudi arababara arisonzesha aragira iki, mugabo umwana arapfa. Imana irahana Dawudi. Rero Imana iha uburenganzira bwo guhana umuntu yakoze amakosa. Rero wewe uhohoteye umuntu ngo nukuri umutegetsi, Imana iraguhana. Dawudi yahohoteye Uriya aramwicisha amutwariye agatama kiwe canke amutwariye umugore wiwe. Imana irababara irahana Dawudi. Dawudi nawe arababara aricuza. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero Imana iratugabisha. Umuntu akoze amakosa umutegetsi akamwica, uwo muntu ari mu makosa nyene. Urumva ko niko Bibiliya yavyanditse. Rero umutegetsi yishe umuntu amurenganije, Imana iramuhana. Akarorero ni Dawudi. Akarorero ni ba Sawuli bose bagiye bicwa bapfa kubera bagambarariye Imana canke bahemukiye Imana. 5, nico gituma umuntu akwiye kugamburuka adatumwe n'ubwoba bw'igihano gusa, ariko atumwe kandi n'imvo iva ku mutima. Bana b'Imana ngo umuntu ngo ntakwiye rero kugamburuka kubera ubwoba bw'ibyo agiye gukora. Oya, ko agiye gukorera umutware kugira apfe, kugira aramuke. Oya, umuntu akwiye gukora ibyiza, agakorera umutware, akubahiriza amategeko y'igihugu, abigirira kumva ko abigiriye n'abazomukomoka ko ariko arabigirira abo ku musozi bamubone kwa karorero keza, aha karorero keza abandi bamubone kwibyiza. 6, niho rero mutanga ikori, kuko abakuru baritora aribo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Bana b'Imana ngo nicyo gituma dukwiye gutanga ikori. Nicyo gituma mu gihugu bavuze ati dutanga amahera yo kubaka ibarabara, tuyatange. Dutanga amahera yo kubaka ibitaro, tubitange. Dutanga amahera yo kubaka isoko, dutanga amahera yo kubaka amashuri, amazi, dutanga amahera yo kubaka amazi, tuyatange. Dutanga amahera yo gukora ibikorwa byiza mu gihugu, twiyubakira igihugu gisa neza, tubitange. Ngo kubera ko n'abakozi b'Imana, ntabwo ari ba patiri. Ubushize ndazi ko muri iki gitabo nyene cy'Abanyaroma twize kubijanye n'abapatiri n'abapasitori kububaha. Ubu rero n'abakuru b'intara,
abakuru abategetsi b'ibihugu canke b'imbere mu gihugu. Indwi yavuga ngo nimuhe rero bose ibyo bagenewe, ngo duhe bose ibyo bagenewe. Abagenewe ikori mubahe ikori, ngo abagenewe ikori tubahe ikori, abagenewe inyungu mubahe inyungu, abagenewe inyungu tubahe inyungu. Abakwiye gutinywa mubatinye, abakwiye icubahiro mubahe icubahiro. Bana b'Imana, abakwiye gutinywa ngo tubatinye. Ubwo nyene abantu Imana yashize ku igitinyiro, bana b'Imana, tubatinye tububahe, kuko hariho abavuga ngo je ntinya Imana n'inzara gusa canke ntinya Imana gusa. Ariko nyimba utinya Imana, ubanza utinye na perezida, ubanza utinye na nyumba kumi, ubanza utinye na mukuru wa korali, ubanza utinye na mukuru wa kiya kibina murimo, ubanze umuhe icyubahiro, kuko uko yatowe kose Imana yarabibonye iramubona. Nyimba hari bitariko biragenda neza, wewe senga, niyo aba ari umutware mubi, Imana irafise uburyo izomwikuriraho. Kandi murazi hariho abatware batwara nabi bagaheza nabi, canke n'abandi batware batwara neza bagaheza neza, ukabona ko koko kw'Imana yari kumwe nabo canke Imana yabanye nabo. Ego, ngo abo gutinya rero tubatinye, abakwiye gutinywa mubatinye, abakwiye icubahiro mubahe icubahiro. Abantu rero bagenewe icubahiro tubahe icubahiro, bana b'Imana, kuko hari igihe umuntu aba umunyacyubahiro, yahora ari nyumba kumi canke se yahora ari misitanteri, yahora ari chef de zone, wabona yabivuye mugasanga uri kuramusuzugura canke uri kuramutuka canke no, ntidukwiye gutukana, ntidukwiye no kuvuga nabi abahoze arabatware, kuko tutazi ko hirya y'ejo bosubira bakababo. Canke se ntidukwiye gufata uwo ari we wese nabi, kuko uyu munsi ukiri mu mubiri nawe woba perezida, nawe woba nyiragasozi, woba misitanteri. Bana b'Imana, ntawe ubura aho ahurira n'ubundi muntu. Iyo umuntu akiri mu mubiri, akiri mu buzima, icyo ari cyo cyose, ntubuzi umugani w'uraho ngo kazoza kanje Imana yakagize ibanga. Imana yaremye umuntu ibifise ibanga yamwibikiyemwo wenyene. Ntuzi ejo Hazipora hazoba hameze gute, ejo Hamaragarita hazoba hameze gute, ejo Eliya hazoba hameze gute. Rero twige kubahana mu buryo bwose, kuko uwusuzugura hari igihe uzomusanga mu biro akaba ari wakwakira, hari igihe uzomusanga kwa muganga akaba ari wakuvura. Twige kubahana, bana b'Imana, kubaha uwo ari we wese, utarabye ngo ni muto canke ni mukuru, utarabye ngo ava mu bakire canke ntava mu bakire, kuko iki gihe turimo abantu benshi bishimira imiryango bavamwo, canke ko aturuka mu gisanira kivamwo perezida, kivamwo misitanteri, kivamwo bana b'Imana. Umuntu wese n'umuntu, twese twaremwe n'Imana, twubahane. Umukama Imana bahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.